yose yadushikanye kuno munsi no muri kino kibanza turi bazima. Ninahazwe ibihe byose na hose. Bubahwa mwese mukoraniye muri kino kibanza. Nk'uko muvyibuka kuva ku igenekerezo rya 2022 gushika ku rya 31 Gitugutu umwaka wa 2024, umugwiseni waratunganije igikorwa cyandikwa ry'abarundi bakwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo bazokwitaba amatora ategekanijwe muri uno mwaka wa 2025. Ico gikorwa cabereye mu bibanza 2246 biri ku mitumba n'amakati yagize igihugu c'u Burundi hamwe no hanze y'igihugu mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu hamwe no mu basirikare bari mu butumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu vya Somalia na Repubulika Centrafricaine. Umugwiseni uboneyeho akaryo keza ko gukeza abarundi ingene bitavye ico gikorwa c'iteka. Urakengurukiye kandi abakozi bakoze ico gikorwa umwete, umupfasoni n'ubwitonzi baranguranye mu murimo igihugu cari cabashinze. Turakengurukiye kandi indorerezi zari zasabwe kandi zikaronswa impusha zo gukurikirana ico gikorwa babikora mu bwitonzi no mu bwigenge ntangere. Turabakengurukiye cyane namwebwe abamenyeshamakuru ukuntu mwitanze kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Bashinga ntahe bapfasoni, kuva ku igenekerezo rya 3 Kigarama umwaka wa 2024 gushika ku igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2024 harabaye kwandikwa mu buryo bwa none ivyatorokanijwe biranga abazotora bose bakwije ibisabwa n'amategeko, bimwe bita mu Faransa saisie informatique. Kuno munsi rero twabahamagaye kugira ngo tubamenyeshe ibijanye n'imanikwa n'isuzumwa ry'intonde fata kibanza z'abazokwitaba amatora y'umwaka wa 2025. Intonde fata kibanza z'abazokwitaba amatora zizomanikwa mu bibanza vyabereyemwo iyandikwa ry'abazotora mu matora yo mu 2025, ari navyo biza bikitwa ibibanza vyo kumanikwamwo intonde. Abarundi biyandikishije ngo bazotore nibo bazosuzuma izo ntonde. Ibirego bishoboka bizotorokanyirizwa aho nyene vyongere vyigwe. Ivyo birego bifatiye cane cane kuraba ko mu ntonde batawe basimvye, gukosora ivyanditswe kutariko, guhinduza aho umuntu aba yariyandikishirije canke gukura ku rutonde abiyandikishije batabifitiye uburenganzira canke abitavye Imana. Ikiringo c'imanikwa izo ntonde fata kibanza z'abazokwitaba amatora mu 2025 gitekanijwe kuva ku igenekerezo rya 10 kugeza ku rya 12 Ruhuma umwaka wa 2025. Itorokanywa ry'utunenge tuzoba twibonekeje rizoba muri ico kiringo nyene guhera isaha 1:15 yo mu gitondo kugeza isaha 11:15 yo ku muhingamo. Bashinga ntahe bapfasoni, mu kibanza kimwe kimwe cose cabereyemo iyandikwa ry'abazotora harategekanijwe abakozi babiri bakurikirana iryo manikwa ry'intonde bashigwaho n'umuguje wo gutunganya amatora ku rwego rwa komine Sisi. Abo nabo bagatorwa mu bakoze neza mu banditse abazotora hamwe n'abazokurikiranira hafi ico gikorwa ku rwego rwa komine. Ni bamwe twita agent recenseur na agent cadre mu Faransa. Abo banditsi ni nabo bazokwegeranya utunenge tuzoba twibonekeje kuri izo ntonde fata kibanza bafashijwe n'abagize umugwi ujejwe amatora mu komine Sisi hamwe n'umuhetsi w'ikomine umuguje wo gutunganya amatora ku rwego rw'intara CEPI, umwe twita mu Faransa CEPI encadreur. Mu kibanza cyose kizomanikwamo izo ntonde fata kibanza hazoba hariho intonde zibiri. Urutonde fata kibanza rwa mbere ruzoba ruri ku rupapuro runini umwe bita mu Faransa A3 rwerekana imyidondoro yose y'abiyandikishije ngo bazotore, nibwo bamanika
urutonde rugira kabiri ni urutonde rusa n'ubwo rwa mbere mugabo ruzoba ruri ku rupapuro rusanzwe bita A3 mu Faransa, urupapuro rutoya inkuru, ruzofasha abo bakozi bazoba bashizweho n'umugwi sesi mu gutororokanya utunenge tuzoba twashikirijwe no kwandika mu bikoresho vyabigenewe. Izo ntonde mfatakibanza n'amazina y'abazotora uko ari zibiri zitondekwa hakurikijwe urukurikirane rw'indome bimwe bita mu Gifaransa alphabet, kandi zibwirizwa kuba ziriko inomero kugira abenegihugu ntibazonjuragirike mu gusuzuma imyidondoro yabo. Bashingantahe bapfasoni, ibikoresho bizokoreshwa mu kwegeranya utunenge tuzokwibonekeza mu ntonde mfatakibanza kuri buri kibanza cose nibi bikurikira: hazoba hari ifishe z'abasimbwe batibonye ku rutonde, mu Gifaransa bayita fiche pour omission. Hazoba hari ifishe z'ab'imyidondoro yabo irimwo amakosa, fiche pour correction. Hazoba hari ifishe z'abasabira abandi gukurwa ku ntonde kubera ko babikeka ko badakwije ibisabwa n'amategeko, fiche pour radiation. Hazoba hari ifishe z'ababona ko iryo kurwa ku ntonde ryaba canke bariya bibarenganya, ico bita mu Gifaransa fiche d'opposition contre un recours en radiation. Habe n'ifishi z'abasaba guhindurirwa ibibanza bazotoreramwo, fiche pour transfert, hamwe rero n'ifishi zerekana ibiharuro vyegeranijwe ku munsi arico twita fiche statistique. Bashingantahe bapfasoni, inyuma y'igikorwa co kumanika intonde mfatakibanza no kwegeranya utunenge twibonekeje kuri izo ntonde, hazoca haba ibikorwa bikurikira: guharura ibirego vyatorokanijwe hakoreshejwe ifishi yo gutorokanya ibiharuro vyegeranijwe ku munsi, fiche pour statistique. Gushikiriza umugwi sesi impapuro zose z'akazi bahawe ziriko umukono w'umukozi wa sesi kugira berekane neza ko warenganuye ico gikorwa ataco aheranye. Ifishe ndangatunenge zitegerezwa gutondekwa hisunzwe ko ari zimwe, ibibanza vyandikwa n'ikomine zavuyemo. Bizoca vyegeranirizwa mu kigo kijejwe iyandikwa kugira bikosorwe n'ikigo mu Gifaransa twita Centre de Traitement des Données. Ikosorwa riheze hazoca hasorwa intonde ntabanduka z'abazotora n'ibiro bazotoreramwo hamwe n'ikarata y'ugutora. Abipfuza gukurikirana igikorwa c'imanikwa n'isuzumwa ry'intonde mfatakibanza z'abazokwitaba amatora y'umwaka wa 2025 ku rwego rw'igihugu n'urw'intara barahawe ikaze. Kuva kw'igenekerezo rya 3 Ruhuma umwaka wa 2025, abipfuza kuzokurikirana ico gikorwa nk'indorerezi canke inderetsi baratanguye kuronswa impusha. Nkaba rero ndangije nongera kubakengurukira ukuntu mwama mutugamburukira igihe cose tuba tubateye akamo. Ivyo bikagaragaza umwitwariko mufise mu bijanye n'ibikorwa bizodushikana ku matora meza, na cane cane kuri ya mbona kazoza y'Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040, Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Murakoze. Imana